nukuri je ndi umuntu yababaye kandi nababaye umutima nongera mbabara n'inyuma basi ku rukoba nahuye n'ibintu bimbabaza umutima sana. Urumva ikintu akubwira kubabara umutima, ndababara umutima bimwe bikwiye, nca nongera mpura n'ibindi bintu bimbabaza umubiri bimwe bikwiye. Urumva dufate nko mu gihe c'umwuzurira hakaza ikintu gafata ibere, urivye urumva ico kintu kikabaga, hakaza ikindi kikambaga ngaha kikanyambura impuzu nari nambaye. Sinashaka kwibuka ivyo bintu vrema. Urumva ubwo n'uburibwe nahuye pana rero rimwe hariho ikintu basikiza kikagukomeretsa basi ukavuga ntikiranciye urutoke kirarujyanye, kiraje kirambaza ibere, kiraje kimbaza agatuntu, kiraje kimbaza amaboko, kiraje kimbaga urumva kubagwa wumva. Nagize kubagwa mu mutima ngira kubagwa inyuma ku mubiri. Ivyo bintu rero byose byampaye gutimba. Rero abantu bama bamperekeza vrema naho boza bagashinga intare nubu baravuga ati wewe ntuvyara nkuko twebwe tuvyara, nubabara nkuko tubabara. Suku namanda babwira isuku uvuye ko ntababara nkuko mubabara, ndababara mugabo nize gupfira ibanga. Ni jewe nyene niki kibazo canje, hari ikibazo basi ushobora kuborogera umuntu akagira ubufasha ari bugufasha, n'ikindi kibazo ni wewe nyene. None n'ubundi ninakoma induru ntacyo biri bumfashe, ahubwo ndakoma induru umutwe wanje umenekera ubusa n'undi ataco biri bumfashe. Byukuri hariho abana bavuga, baravuze bamwe baranca intege, abandi harageze igihe niyumvira ati none abantu bakunda iki. Vyarashitse ndi ku mugabo, umwana namuvyaye, mugabo izi message barimwo barama cyo ndazigereranya, iyo ndamuvyara nkaca ndamuniga canke bakumva nti Costas yavyaye umwana hama acaramwica, canke Costas yakoroye inda bikamenyekana ko nabaye bukororinda. Icari kubabera ciza cari kubikiye. Narageze ahantu ndavuga nti kugira umenye icyo umuntu akunda biba bigoye. Rero vyarashitse kandi sije wa mbere vyashikiye, kandi byanshikiye mu buryo butunguranye, nagiye byarabaye ntibinkanga, ariko ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe murakoze kuba mwadukeje, hama uhanze nyene baba bafise mwazijya commentaire ubona ko hariho nk'umuntu avuze ngo ego kweri nta kindi kintu ushoboye kuvyara, uri mu kazi kose nturyama iki mana gusa nyine barankomerekeje. Hariho mbere n'abashavuye ku buryo ngira n'ifanato nayima. Ego hariho abashavuye ku buryo n'ifanato nayima ku buryo atonaza no kundaba. Akwandikira nyene yababaye nyene neza. Haje hariho commentaire zimwe nirengagije. Ego hariho commentaire zimwe nirengagije. Haje nari maze kugera ku rugero nkombe nshunguruke, nca mbona rero bamwe barashavuye. Haca habamwe umuntu umwe aca avuga ngo uyu mugesera, urumva carungika audio ngo uyu mugesera ngo nyakugira ukunuku ngo maze imyaka 7 niruka, naragiye mu masengesho, naragiye hehe, ntacyo ntakoze. Urumva narahevye, ararungika wodi yirimo mu ibitutsi, aramutuka arambwira ati nomero z'uyu muntu twivuganire, ashobora kuvuga ikintu nk'icyo. Nca ndaja ahantu numva najewe igihe umubabaro nigeze kugira igihe ntwara inda, umugabo uwo mubabaro nawutejwe nuko ntonsa bivanye n'ikibazo nagize ku mwuzure. Abana banje bakorera ku mata nivyo vyampangayikishije bintera stress, kandi nyene naje harageze igihe niyumvira nta bantu bazomfata guti biki, mugabo ivyo birahera. Mugabo nibutse igarama ry'amata yobo bica bintera stress, numva mengo birampabuye. Mugabo umuntu amaze kurungika audio akambwira ati abandi Imana irabahezagira, bona nanje yompezagira ku mwaka ikama nka 6. Ndavuga ku mwaka iguhe 6,
jewe umwana amaze umwaka n'amezi ane nari ndose uwundi numva mengo vyaranteye uruhagarara, abantu banje bose ba hafi mengo vyabateye uruhagarara, mengo nakoze mengo namenje, none uyu nawe arimwo arisabira ngo Imana yomuhindukize. Ndavuga ati Mana ndakwinginze abo wari usigaje kumpa ubamuhe basi umwaka ugira 8 nawe azoronka umwana. Nca numva zirya commentaire nca ndazihagarika, nca ndavuga ntari habo bondondeza, hari habo kwemera bagatanga imitahe kugira dufatisha abantu barimwo baranyandikira izi message nk'izi. Rero nibaza yuko kugira umwana aboneke si kuvuga yuko ubutagira ikindi kintu ukora ngo ugume kuvyara basi ntahekane, ntibisigura yuko ata yindi mirimo uba warose ushobora kuja gukora yuko uba wirirwa muri ako kazi basi wumva gatanga abana. tuvuge neza nirirwa mu kazi gatutabara bana busana. Rero Fani ambere itara haragera igihe niwe yanjijuye kugire nshobore kuronka abantu bankurikirana kuri YouTube. Yabaye Fani arambwira ati emera urabwe n'umuntu umwe, kuko intumbero yanje ryari nk'ivuga butumwa. Numva nshaka guserura icifuzo canje nkakibwira abantu canke ubutumwa bwanje nkabucisha muri filime, numva kurya kuntu umuntu azobubona agahembuka canke umuntu azobibona bikamwigisha, numva mengo abakunzi bacu, abakunzi ba Shalom TV, muraho meze neza, twizera ko mukomeye, umuryango wagutse. Ukaba utarakora subscribe canke sabone nawe umunsi ifyonde vrema, ibaza intererano dusaba ni ntoyi gusa, fyonda kuri sabone canke subscribe. Alors uyu munsi rero twabazaniye umustar twabazaniye icamamare n'ukuri, ndabarahiye muramubona imbere yanyu, kubamuzi n'abatamuzi ariko benshi bazi ko bamuzi, ariko reka ndamusabe kubera ko ushobora kuba dufise abantu benshi canke bashasha mu muryango wa Shalom TV ushobora kuba batamuzi, reka tumusabe yidondore naco. Turabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Amina. Ego hama ku mazina nitwa Niyokindi Constance, benshi bamenyereye mu bintu bijanye n'amafilime. Nibaza ko ari ivyo n'ukuri. Mbega Constance ndakubaza, harya iyo umuntu avuze ko umuntu ari umustar, nk'umuntu akubwira ati umustar canke umuntu yamamaye n'iki, mwe vyakira gute? Mu bisanzwe biba ari vyiza, ariko hari igihe uba wumva nyene mengo kubera ako kantu nyene uvuga ngo ivyamamare hamamaye Yesu, ubwo nayo ubundi ivyo n'ibintu biba ari ibintu nyene vy'akanya gatoyi, kandi nabonye ibintu vyose bifise igihe cavyo kuko n'ibintu bidahoraho. Ariko ubu bivuze ntabwo twomushwane cyangwa tumufungishe, ntabwo abakozi kose ariko biba bibi. Nuko hanyuma Constance tutaje mu byinshi, ubustar buroshe, urumva abastar n'abantu bari public vrema, uzonga uri public urumva nta kundi babara kandi bakunda. Ubustar buroshe kuje ukundwa, kuba umuntu akundwa n'abantu uciye bamenya ati Constance n'iki, ibintu biroshe kumanaje. hari igihe uba mu bisanzwe, niyo mpamvu ibihugu biteye imbere uzosanga abantu b'abastar badakunda kugaragara cyane mu bene gihugu, cyangwa ugasanga niba abantu umengo baba bafise ubuzima bwo kubaho binyegeje, kuko ukugaragara kwabo menga bari soko, udasanga baja mu masoko canke ahantu hatandukanye. Rero twebwe ngaha mu Burundi kubera ko hariho ahantu tutarashika, rero iyo urimo uragenda hari igihe wumva mengo wabangamiwe uri mu bandi, cyangwa ukumva mengo birakujena, kuko nkubu urashobora kugenda ukumva nk'abantu, hariho nk'abantu ushobora guca ko vrema ugasanga baranitwaye nabi wanashima kandi warumva mengo urabanezererewe, ugaca wumva nk'umuntu avuze ngo ndagukunda, urumva ko kugukunda nyene wumva ko biba bitesa ni ikintu ciza. Canke hariho n'uwundi wumva uciye kagaca avuga ngo kubera iki ngugenda utaturamutsa ngo turabafana bawe ngo umutima mubi.
none ga ntuze ubu mwibarabara ahantu ugiye uraca woca umenya ko abantu bose bagufana uca utora mikro ugaca wumva nyene mengo byari vyiza mugabo ubwo busitari nabwo mengo ari ahantu bukugiye nyene bivanye n'ukuntu mengo ba bantu urabakomerekeje urumva umuntu acavuga ngo ntuturamutse ngo ntutuvugishe ngo twari tugufana ngo twari tugukunda ngo none ngo ugenda ngo utatuvugishije bagaca bashaka yuko mengo wogenda abantu bose babwira amahoro ubutakumenya ugaca umubwira nti je nitwa Constance nkina amafilime kuburyo rwa rugendo wowe wagomba ufate utonashika kandi ugashobona yuko mengo rwa rugendo ego vyagenze neza hariho abagutahuye mugabo urumva muri rwa rugendo uvuyeyo hariho n'abandi mengo usize utsitaje rero ariko iyo ivyo umaze kubimenyera uriyakira kuko hari igihe hariho aya marore dukina haraha henshi aho dushika baba bashaka tube kurya nyene batubona muri filime rero iyo bakubonye nta kumwe umbwiye ngo mengo ngo biratangaje kuntu nari ntekanye baca babona yuko mengo wabagayeko hariho akantu bakunda ngo ko kugara hariho nigeze kumva posta ngo bahura n'abantu babakunda baca bababwira ngo sororera ngo duha tubaha amavyuzi ivyo biramaze gushikira mu ncamake ibintu vy'abafana kenshi bisaba kwiyakira kuko karya kazi umuntu atarimo ntamenya uburemere bwako ntamenya n'uburuhe bwako rero baduha igicapo bonyene baba bumva bishakiye hariho no kubwira kutandamukije acambwira yuko yamagwa ama subscribe menshi agomba kuyakurako n'amajeme n'amarayiki agomba kubikurako kubera ko ntiyakubonye ko yarakugomba basi urumva nyene bisaba amatwi yumve ariko ntubyegereze umutima ugaca wibaza ati none uyu muntu buri umwanya aguma ampa amasubscribe arashirako agakurako ukumva yuko nyene vyoroshe ariko muri rusange gukundwa ngira ibintu vyiza gukundwa no kuri biba bitesa nyene kubera ko naho haba hagera igihe ukabona mengo birakugina ariko duciye turaba amatelefone y'abantu baturondera baba bavyifuza niho tubona ati burya wambaye ikirezi ntamenya ko cera naho tubona mengo n'umutwara ariko hariho abandi baba bavuga ati ico nshikana na kirya kibanza rero urumva ivyo kw'isi nyene nuko ivyo bamwe ubona ko ari umuzigo abandi baba babiririra ivyo banawurira n'abandi nuko ubisi ubase hariho akantu kamwe kuba karize gushikira keza uvugutisha akantu umufana kakugirira ari surprise ukavugutisha akantu ko niteze kandi akangiriye kubera ko ndumviko ninge nazwi keza yego hariho umunsi umwe bwari ubwo bwa mbere urumva nyene kwitwa umusitari biki canke ibintu dukora umunsi umwe nabonye telefone hama iyo telefone imaze iranyandikira arambwira ati je ndakunda ibikorwa vyawe ngomba ndakugurira ifanta nkari mekashi ndamuhereza rimikashe nyene urumva bwari ubwo bwa mbere ndamuhaye rimikashe nabonye ko iyo rimikashe yarandyoheye kuko harageze naricaye ahantu ndavuga nti kumbe birabaho ko umuntu ashobora kugurira ifanta iri mu bihumbi 200 canke akagushira ko 300 y'ifanta bwari ubwo bwa mbere numva nyene ndajegenyutse umugani w'abari hano ntikujegenyuka ndavuga uyu muntu je ntawe nagiye kumurimira jewe uyu muntu ntituzi nani simva mu ntara y'iwabo naho twohura ntawe nomenya urumva numvise uwo mutima undengeye kubera rero hariho ubuzima naciyemwo butuma numva mengo singenda nkunda abantu nkaguma mbona yuko mengo abantu ni babi nkaguma mbona yuko mengo mu bantu kugira uzokure yiciza biragoye ariko iyo message yarampaye nko kumara igihe kinini kandi n'ubenda yiyumvira yuko bishika umuntu atakuzi umuntu atazogutuma kubera ko tumenyereye umuntu agukorera iciza hari ibintu arimo araprofita canke arimo arakuronderako mugabo muri jewe cyari gitangaza ca mbere
umuntu ntanzi yabaye bumbone ku mashusho, nta naho mfise tuzohurira nawe, nta nubwo dusangiye akabibe, kumva ngo agomba ngo urifana n'inzira 10,000 na inzira 5 mugambona iyo message irandengeye. Naciye mvuga ati mana, kumbe vya bintu nibizima, vya bintu birakora. Kumbe hariho baseho umuntu ashobora kukuzirikana ukabona ati aragukunda. N'ubundi ashobora kukurenza induru, ne nk'umuntu ababwiye ngo ndagukunda ngo n'amarayike n'amajeme ngo yo byose ngo megene ndabikureko. Urumva yuko urwo rukundo ruba rufise, hariho abantu bakunda avuga ati jereka kana kandi amukunde, nitwahura azonkorera iki canke azomerera uku. N'ubundi avuga ati kana kana amukunze, nakunze ibikorwa, ngo mbe ndamushimire ntitaye ko araho tuzohurira, ntitaye yuko hari icyo azonkorera. Rero ako kantu karandyoheye basi mu busitani bwanjye. Eko turakaba turagasesekara ntitugahere mu mpange. N'amarayike yagiye kuyakurako. Tukivuga iby'amafilme, turibaza ko iyo mumaze kuba abantu b'abastar cyangwa abantu bari public nk'uko, hari abantu baba bafata nk'ibyitegererezo, babibaza ku bibazo byinshi, naco bituma mbere dukunda gufata imyanya tukabaganiriza, nuko hari ibibazo abantu babakunda benshi batabaronka kugira bababaze. Wewe nk'ibintu bya filime n'ibintu winjiyemo gute? N'ibintu winjiyemo uri umwana, n'ibintu wakorokemo par accident? Hari abantu batangura ibintu hanyuma bakaza kubona ko babizi, kuko vraiment biryoheshwa gukina neza no babizi. Ni ibintu wamenye mu rugendo canke warigeze kubona kuva kera kusimbira bintu? Amen. Ico kibazo kijanye nuko yoba ari accident yabaye kugira nje muri filime. Jewe filime bivanye n'ubuzima nakuriyemwo, mu ntango ibi bintu kubitangura je natanguye ndi muririmbyi wa gospel. Ndaririmba, mu nyuma mbona yuko burya butumwa dutanga mu ndirimbo butamara umwanya, ariko nca niyumvira ku kijanye na filime, kuko narakurikirana abakinyi ba filime nkumva ndabakunze. Rero igihe nashaka kubijamwo nkuko n'abandi bifuza kubijamwo, numva yuko nanje nogenda mu mugwi w'uwundi muntu canke nkandikira aba bagezweho. Naragerageje naje mu basitari batandukanye nkabandikira kugira banshiremwo, ariko ayo mahirwe ndayabura. Bakambwira ibintu byinshi bisabwa, bakumva nyene yuko nta n'icizere baba bamfitiye yuko ivyo bintu ndabishoboye. Nkisigura mfise impano meze uku nuku kurya nyene, urumva nkisigura, ariko wapi ukamengo nsutse mu ruzi ntigicemwo. Cafata ingingo rero haje cyo kunda, bisaba yuko nyene umera nkaco, sinzi bavuze ngo ukunda inka ryama nkazi. Nanje rero ndaje hano ndavuga nti uko biri kose ko nateye intambwe nkashobora indirimbo na filime, ndumva ko noyishobora. Rero ibintu byo kwama ndimo ndaborogera abantu batananyumva, ukandikira umuntu ugasanga ukwezi amezi 2 araheze, ugaterefona ntanakwitabe. Vraiment n'abasitari bagenzi bacu bameze uko, aho hagese bagahebe ni kuri karababaza. Je ni kuri bitashitse, kuko nzi ko abantu nahaciye hatoneka, nta muntu yanyandikira ngo mara ukwezi ntaramwishura, kiretse message ntayibonye. Ariko hamwe naho bamwe banuma ndabatahura, hariho habafana bavugana kandi akicira uwundi muntu yarafise intumbero, yarafise ikiyumviro kirasa, ugaca usanga imbere yiwe hitangiye umuntu azanye amatiku, ibintu bidashoboka, ugaca usanga bitumye umuntu agira umutima mubi atari uko yarawufise. Ugaca bavurugana gute? Hariho umuntu ashobora kukwandikira kubaza ibintu bidafasha, akakubwira nshaka gukora uyu mwuga, ukaja ngaho ukamusigurira ukuntu bimeze, akagukinisha basu ubwenge, akaza ari wa muntu ashaka kumenya, cyashaka ko munavugana gusa. Kuvugana n'ibintu bisanzwe, ahubwo akaza ari wa muntu ashaka kugusopa akazi kiwa, uko akanakazi ashaka kugusopa akazi kawe, uko kakubeshejeho, uko kakugaburira, uko ugakora,
mugabo agacaza mu ntumbero yuko ico kintu ashaka kukibamo mugabo adashaka kukibamo ahubwo ari kugira baragucukanura mu bwenge bwawe kugira yumve uko bimeze rero aba yiciye wa muntu azoba aje yari afise intumbero ya nyezina kuko ndibuka tugitangura ari nabo twabaza ibi bintu wumva ubishoboye yego akaza agakina rimwe canke kabiri gaca usanga aragutereye filime ayitaye hagati yaje wamukinishije umunsi umwe nta n'ikintu wamusavye agaca bivamwo gaca usanga filime iraheze hagati filime ntuyimaze rero ivyo birakugora kuzogira wumva umuntu arimo arakubwira ngo ushaka kuja mu vya filime namuco usanga utarimo uravuga ati rero hako nakira ubikeneye nanje nzorondera uwo nkeneye dufume tuvanirwa impamvu rero benshi mu bastar usanga hamwe yirinda izo stress nta mwanya afise wo kuba aragusigurira ibintu uko ntazi ko ubirimwo usanga banumye cihari nabo nishuru gaca usanga bigiye guhera amengo mugombe mwankane usanga bigiye guhera amengo mugombe mwankane rero nanje abantu narahaciye baransigurira mbona ntibishobotse mbonye bidashobotse cyane miragushiramo umutahe nemeye gukora filime yiwanje kugira uwuzoyira bazobone ko nshoboye ibi urumva aho naringeze ndabarondera nkabona birasa nanje hazogera igihe rero ndabireke ko ndabishoboye baze bandondera uzobankeneye niyo strategy yo ufata yego ufata strategy yo gati renga sori ya mbere narayikoze uzoza kwirukako bazobone ko nanje ndabishoboye narayanditse ndayisohora ndagirirwa ubuntu ndanayikinishamwo umusitari yari Fanny Ravine ndigora uko narindi arantahura mugana namukoresheje kandi ndamuhera filime ya mbere yitwa Ijoro ndakurahiye uramuhamagara umusitari nego ntarondereye abandi aho je nangiranye gwanje navuze nti ngo mbe nkine gwanje kandi nkoresha umuntu abimenyereye kandi kugira ndamuha amahera yanje nuko haza kuba harimwo kanaka kandi narabona ko bishoboka birashoboka cadagirirwa ubuntu inyuma yaho barabona n'umukameramani aravuga ati yego urabishoboye mu nyuma rero umva ko Fanny namukoresheje nkamuhemba aca rero nawe arankoresha cadufataniraho aca rero aho vyagenda birancanga kuko urumva we yarabimenyereye niyo mpamvu bakubwira ntigendanye n'umusimu umusuma ugendanye n'umuntu adashoboye nyene ubu udashoboye ugendanye n'abashoboye ukaba ubushoboye kuko bari babishoboye aho vyankira naramubaza vyahavuye biva mu vyo kuvuga ngo twamenyanye kubera amafaranga canke kubera akazi twanduka tuba abagenzi yanduruka mbera nk'umuvyeyi kuko aho ngeze ndashima cyane kuko nimba naratanguye nkakinisha Fanny Ravine hama mu nyuma nawe akankoresha vyatumye Sabasa mbona kwa Fanny Ravine arankoresha nawe aranyegeza imbere nawe ni nk'umuvyeyi Imana imuhumugisha bice bituma rero n'abandi babonerwaho kuza barankoresha muga umuntu abaye itara rya mbere ni Fanny na Sabasa yego nukuri Imana ibampera umugisha yego kuko Fanny yarantanguje mu marore yabona nshoboye Sabasi nawe acaraza rero atsindagirira hahandi rero acavuga ataha rero nkomerejeho umva abone nk'abavyeyi pe urumva ko habaye ngombwa yuko naje ngira iki shiramwe umutahe wow je numva urugendo vraiment rushemeye ku bantu bama biyumvira ingene botangura ibikorwa bibaze mbere umuntu afise ishaka ikarondera abantu uyu muri yafasha agira gute hanyuma ati jewe vraiment niyo inyuma y'abantu reka ntari intambwe imwe yiwanje narayiteye kandi nasanze impamvu bavyanka birarusha vraiment birarusha kandi kwizera umuntu ngo niko akubwiye nk'ikintu agishoboye atawe wamuboneye n'umutsindo w'ivyo bintu kuko ahantu hose ikintu ugiye kugisabira akazi barakubaza impamyabushobozi yacu rero biba bigoye kugira umuntu akwizere kuko bo baba babona amengo ni ibintu vyoroshe kuja kuri kamera ukagira iko ukavuga urumva ko ari uguhuruta uruvuga ariko utaraja kuri tere nta makuru bufise rero vyabaye ngombwa ko ndavyitangira yego kandi ndashima Imana kuko yego kuko hariho umuntu akubwira hariho n'ukwandikira akakubwira nti shaka kwifadikanya nawe tushaka wifadikanye nanje gute ngo shaka dusangire YouTube
nakurahiye ushaka dusangire iki niyo project bise none wewe ibi bintu tuba turimo wowe ubona ari biki je ndabikunda ngushaka nanje kugaragaza impano yanje nivyo harimo kugaragaza impano mugabo hariho nabo bibereyeho nk'akazi aje ndamubwira nti uko kuntu rero mubifata nivyo uko kuntu mudufata mugabo tuba turi ku kazi mu bindi bihugu bo bababona ko ari nk'akazi tiyo mvugo wewe ukoresheje ni nk'uko umuntu yoba afise alimentation hama ukamubwira yuko nawe ukeneye kudandaza hama akakubwira nti karibu mugabo ugaca umubwira ati nkeneye tudandazanye muri alimentation yawe none kuirya alimentation yuzuye asanzwe anahakorera wumva yuko uwo muntu wewe uzoca uja mudobere mw'irya alimentation jo kudandaza uzoca umenya yaranguye gute ugira udandaza agaca ngo yangu ivyo ntibisa ati ntibisa gute je rero ndabakunda rero ndiganirira nabo nkabumviriza urumva uwo vyase nkamureka mugabo je ndabakunda ndabumviriza nkumva nyene ivyiyumviro baba batwiyumvirako namubwira ati burya nyabona nico kimwe ngo yango sico kimwe ngo none ngo kandi bijya ngo nejo twokora ati none wewe wibaza ko umukameramani aza ku buntu canke arahembwa ngo nagira mwamwifitiye ngo amakamera ngo cushika ngo ufata hama ngo ugacushirako urumva mama ariko bakumara stress nyene bawumva nyene ngo mu mutwe ntameze neza hagera igihe ukumva nyene kavuga nti urumva badufata mu ncamake beshi ibitigiri nyamwishi bidufata nk'abantu nk'utuntu tw'utuzeze bari mu tugenegene two kuba turagenagurika nyene ku ma YouTube ku ma Facebook n'ahandi hatandukanye rero urumva umuntu afise iyo ntumbero rero ivyo umubwira vyose abona yuko mengo uri muramugora rero nk'iyo umubwiye ati burya rero kugira winjiremwo birasaba yuko uriha canke n'uwo utemeye kuriha ca kubaza ngo umukameramani nzomuhemba ngahe muzovugana ngo ku minota ngo angahe hariho n'uwubwira ati rero kwinjira kubera ko uba uri mushasha mbone ko iki kintu gishoboye utegerezwa gushiramwo ukuboko bisaba ushiramwo ukuboko ku buryo tubone yuko iki kintu gikeneye hama kandi ujya mu kameramani kuko wowe uzodutevya kuri tero uzoba uri mushasha bisaba gusubiramwo inshuro nyinshi rero birasaba ushiramo kuboko akakubaza ukuboko kwanga wewe woronka gute kamubwira dufate nk'ubu nka example gacimubwira ati urashobora gutanga 100 kugira uze umuntu akwinjize akwigishe nta kibazo nawe agacakubwira ngo seba ngo nta ngorane ngo none gacakubaza ngo ku kwezi nzohembwa ngahe ukiyumvira umubaze nti wewe ku kwezi zoba winjije mwangahe urumva ivyo ni wabivuga uzoba umukomerekeje aho rero je nimwe ratanga umuco impamvu babandi mubandikira bakabihoza sinzi ko mbaye ikimenya abantu mugandi mwe ndatanga umuco kuri babandi mwandikira ukumva babihojeje urumva bumubwiye umuntu nk'ibihumbi jana agaca kubaza ati none jewe ku kwezi nanje uzoca nza ndahembwa ngahe gaca wiyumvira umubwira umuruho uri muri filime yuko keshi hari aho biba ngombwa ko witanga ugashiramwo urukundo ugacivuga ati none ivyo ntiwabimusigurira kandi we waje ku kwezi kugira aze arinjiza wumva ngo utazoba utaye umwanya hari aho cumubwira nti tuzorabayo winjije tuzorabayo winjiye gaca mbwira ngo none wewe ngugereranije ngo nkubu ngo nka filime ngumara ngo nk'isaha ngugeranije nzoba ninjije ngahe kugira rero basi stress ntizikwicisha ngo have umutuka bashaka gucumubwira nti urashaka kuzaba winjije nko miliyoni cyangwa gasanga winjije nk'ibihumbi 500 cyabwira ati none ati agaca kubaza ati none jezo champembwa ngahe tewe wumva winjije nkayo zo chembwa ngahe uzo chateza turagabura kuyinjiye no problem umubwiye ni kuri YouTube byo hariye nzosanga winjije nk'igihumbi cyangwa 2,000 by'amarundi nawe yakurisha 1,000 jara
wewe ko ushaka gukubitwa udashaka rero ko bakwita umusuma canke umwesikuro canke iki kuza rero niho haca hagera igihe nkavuga niyo mpamvu babihoza niyo mpamvu rero aho mvugiye n'abandi urumva mbere ari umuntu aza akakuboreza muri hakiri ukaboreka ukavuga ati aha kweri ndabonewe nta runyoye nuko rero ni hatari kosa wowe uyitanga ukivyinjiramwo aba hariho bimwe abantu bavyakira ahubwo ukavuga hamwe hari bafata nk'utugenegene ariko murifinira abantu bari bakikuje babitahuye kuko n'ubu hariho ndazi ko hariho abavyeyi batonkamwo abana babo bavuga bati hariya niyo bagira ingeso mbi hariya bamugiye gusara bamugiye kugira ikigo barabitahuye. mu ncamake je nabigiyemo nubatse urazi yuko ibikorwa vyanje vya mbere nabikora nkashira ku macana y'abandi bantu ibikorwa vyanje vya mbere narabikoze nkabitanga nkashira ku zindi cana rero Fani ambere itara haragera igihe niwe yanjijuye kugire nshobore kuronka abantu bankurikirana kuri YouTube yabaye Fani arambwira ati emera urabwe n'umuntu umwe kuko intumbero yanje ryari nk'ivuga butumwa numva nshaka guserura icifuzo canje nkakibwira abantu canke ubutumwa bwanje nkabucisha muri filime numva kurya kuntu umuntu azobubona agahembuka canke umuntu azobibona bikamwigisha numva mengo nibwo butunzi bwanje kandi niyo ntego yanje yanzanye niyo mpamvu n'ubu ntacika intege niyo mpamvu ntigeze ncika intege ku rubuga rw'iwanje narakoze atari ubu bigiye kwanka mugabo jewe mu ntango yanje nari umuntu akora cyane kandi ntitayeho abanci intege ntitayeho hiki narakora filime nyinshi pe ariko ubu anakubwira ati hindura nyabuna yarambwiye nihindura raba ukora urubuga rwawe ugira iki aranyereka iyo bica niyo urumva ukivyinjiramo nyene ntububona iyo bija niyo biva utwo tubazo nyene abantu bibaza abantu nka beshi baba batwibaza hariho n'umuntu akubwira nti je mparuye mwahura akakubwira nti je mpariye kuvana akagukurikiraniye ndamaze kwinjiriza nk'amafaranga arenga mu miliyoni gacimubaza ati none uwo mu miliyoni we wawe unyinjirije bigenze gute ngo amamega yanje ntahereri wawe ati ku munsi shiramo 1500 aje omegare yashize aba yahereye iwanje iwawe kwa Vanilla vile kwa basafasi gacivuga ati byakweye ariko gacuraba impamvu ivyo bibazo byose babiza bitandukanye n'ubumenyi buke buba buri mwa bino bintu kuko urazi ko beshi hariho na beshi batahura nyene mugane wawe ngo babagiye mu ngeso mbi bagatahura yuko ari ukubura ico umuntu akora bagatahura yuko ari ukwidandaza urumva mu ncamake ntibaramenya agaciro kibi bintu base nko mu bindi bihugu ho bamaze gutahura amaze kubona ko ari umwana w'igihugu yasohoye video barayihana ahantu ugasanga ntabyo kwirigura avuga ngo sindamubuzi wemenya ko ari umurundi ukamenya ati uyu n'umurundi umenya ati kanaka ati abana bari mu kazi ngo ndabashigikire baze bagira hana mugabe urashobora kwinginga umuntu ukamuhati ishira no kuri stade akanga kandi ntagomba gutungisha ushaka kuri stade ni nk'ibi tuvuga ati gira saboni wifyonda akavyanga none gufyonda ko gusa urabona kajya kantu basi urabona kuri subscribe ufyonzeko ni ikintu kigufasha yuko umuntu ashize ko kw'ikintu izindi video wowe uzoca ubibona muga hariho no kwemeza yuko kajya kantu hagoma kamwiba amamega yavyonze ko gusa ntaco kanamutwaye urumva nta nijana muri telefone yiwe bitwara mugabo agaca yumva yuko aguhaye amamiliyoni umva rero ariko turashima Imana barimwe barajijuka buke basi kubona arengana ukumva ko banagukunze ukumva yuko vya bitigiri vyo gufata ko dusara ko tuba tubuze ivyo dukora nukore nivyo gushimira Imana bizogenda neza imbere n'ihera akantu wavuze posta ko gusapotingana kugushikirana cyane muri abo bantu baba bamaze gutera imbere nyine baba legend abastar umva nkaho uri kuvuga ati Fani yafashe ukuboko je bikora nabikora nkabihereza abandi
iyo nyuguriye amaso ati nyabona kora ivyo iwawe gira urubuga rwawe petete akwereka n'ingene izo mbuga zikora n'iki yavuze ko anamubaza petete mwo murakina tibasaba bose barashize mu kuboko ndafata n'abavyeyi kubera iki aho hanze hariho abantu bazi ko abantu mukina amafilime ahubwo muri abantu mutumvikana muri abantu muguma mushwana biratangaje kumva ko hari umuntu avuga ati je hari abansapotinze bamfashe n'amaboko urumva nta sinzi wavuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe rero muri filime harimo urukundo kandi urukundo rwiza mu bisanzwe abantu bavuga yuko muri filime atarukundo ruriyo urukundo ruriyo ni nka kurya kandi abantu badukurikirana batahure yuko ni nka kurya basi ko abantu bakorera mu isoko abantu badandaza mu isoko dufate kwa Siyoni ntabwo bajya abantu bose badandaza mu isoko kwa Siyoni bose bahuza muga n'abadandaza muga ntibisigura yuko hatariho habumvikana rero no muri ibi bintu vya sinema novuga yuko hajya ntazibana zidakomanya amahembe karacamwe muga si kuvuga yuko kana naka bagize ikintu badahurizako ntabwo rwabaye urwanko rwo mu isoko yose ntabwo rwabaye urwanko rwo muri filime yose kuko muri filime niho hantu hambere hakeneranira abantu muri filime n'ikintu udashobora gukora uri wenyine muri filime n'ikintu ukora ufashijwemo n'abandi bantu rero uno munsi kana kandi amukenera nanje ejo akazonkenera rero kandi ntibisigura yuko muri filime kana kuno musa atabonetse yuko bice bisigura ko ari umwasi cyerekana ko utamukoresheje yuko mwankana oya ibintu byose babifise igihe cyabyo rero je baramfashije kandi ntibisigura ko hatariho n'abandi bafasha oya n'abandi barabafasha ariko nyene nk'iyo habaye akantu kamwe k'abantu badahuza abantu bakoranye gukorana n'umuntu ntimuhuze mugaca mushwana ikosa rya mbere rihaba no kukuntu iyo habaye akabazo baca baja gukomera induru imbere y'aba bafana kandi rero aba bafana bacu nabo hariho umufana aba yagufashe nk'ikigirwamana kuburyo hariho umufana gufana kuburyo we naho wowe uri mwikosa iryo kosa imbere we ritazopfa ribonetse ko ari nk'ikosa yego azi kuri ntungane azi kuri ahubwo dufate hariho umufana gufana nk'ubu jewe bamfana kwa kuntu mbanye nigira kazeze umukozi nkunda gukina amarore y'umukozi adashoboka aba yumva yuko jewe nje gukina noroshe ntekereje aba yumva yuko ico gicapo ntakinkundamo ankunda muri bwa buguruguru niyo mpamvu nakubwiye yuko hari abo duhura bivanye n'amarore baba batuzimo abashaka aze akubone muri yashusho genda urasara mwibarabara nyine mengo umeze nk'akazeza gaca abona hariho wundi muntu bafanye ni mama wa pasiteri avuga mu ijwi rya mbere ntasaragurika nka kumwe kwanje avuga mu ijwi rya mbere aroroshe rero ejo nihaba akabaza kumva yuko rya jwi rya mbere ryahindutse agashwana n'uwundi muntu bizomuhurutura mu mutwe kuko wewe ntiyafashe yuko kijya gicapo umuntu aba arimo yuko barimo arigisha uriya muntu yabayewe kuko muri filime ubico baguhaye nk'ubampaye mama pastor ntegerezwa kuba umuvuga butumwa avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nkaba ndi wigisha mugabo urumva nirore banyandikiye mugaje ntabwo ndi mama pastor muri filime nabaye mama pastor kandi ndimo ndigisha umukuri ejo rero niwansanga mwisite jewe nigishije muri filime ndi mama pastor mugaje sindi mama pastor ejo dushobora guhurira mwisite ugasanga jewe icupa ndimo ndarigorora neza atabwo bamfise kuko jewe mu buzima bwanje busanzwe je sindi mama pastor urumva mugabo muri ya filime nabaye mama pastor kuko kida gicapo nico bari bakeneyemo muri ya filime rero je nitwahura ndimo ndigororera icupa ryanje ubucu ugenda uvuga uti jewe abantu babakizwa ndabase ndasuriya muntu barabesha aranwa nibabe bamenya rero gutandukanya ubuzima bwa filime n'ubuzima umuntu abayeho busanzwe rero urumva uwo muntu rero yamfashe ko ndi mama pastor
abankeneye aho tuzohurira hose azombonemwo mu mapasta mugabo byamunaniye gutandukanya yuko ari filime n'ubuzima busanzwe. Constance mu buzima busanzwe no muri filime batandukanye. Constance rero mu buzima busanzwe no muri filime tutabana je tutamenyeranye vyo kugora kuko je mu buzima busanzwe basa atari umuntu amvuruze sishaka kuvuga naho umuntu ababungora abantu baye bungore mu buzima busanzwe icyambere kimwe ho jewe nkunda imbantu hatekanye hari amahoro atanduru mugabo muri filime ndi umuntu mu gutera akajagari bagaye we gira nije nabizanye bore ndafise mama wacu Ivete yamufatanye ibari bajyaguye ujya rero ariho n'abantu bavuga ariho naho ushobora kurengana bakampamagara Ivete ego kandi nyitaba ariho n'abambaza ngo mu buzima busanzwe ngo ntimuvukane kandi rero nanje bampaye kijya gicapo cyujya mukoze adashoboka ni kuri ndabu udashoboka ndabu udashoboka nka umunyakavuyo abihagije urazi ko ariho umuntu twigeze guhora agacamira ngo Costa ngo urabona ngo wewe ngo kurya ngo kuntu ngo kino mezi ngo umukozi wanje ni kwa mezi nta kintu na kimwe yagusizeko kurya umeze ngo nta kintu na kimwe yagusizeko shavuga ati mbaranje je ndagomba ce nkaca ndaba ukuntu mba ndi umuntu aregana ndi umuntu w'akajagari iyo rero abantu barimwo barabikurikirana shavuga ati mana ya ni nko mu mitima yabo bamfashe gute ati kweri atariko kuko barabanje babatahura nyene ko ari iki ko ari akazi. Rero ubuzima bwa filime no musi nshobora kuba ndimo ndakina amarore y'umukozi wo munzu adashoboka ejo ugaca usanga nakinye ndi wundi muntu urumva rero muri filime tuba ico filime bikeneye ko tubaco abantu badukurikirana bakwiye kubimenya mbere umuntu arico bamwandikiye ubico bakwandikiye oya Okay, urakoze cyane muzaba usanzwe mu misenzi twarabonye amakuru ko wibarutse kandi vraiment twayishije dukwitana gukeje murakoze turagukeje twabonye afsaka bebe kandi ni sawa hari abantu bakurikirana imbuga zawe mu minsi barigeze kubona postinga ingene abantu bavyakiriye ko wibarutse ama message bakwandikira wowe nyine ukapostinga ukatwereka abantu batangara hari bavuga ati kurihuse soyo vuba urumva nta kintu ufise kumuvyara utumesaje twinshi nyuma apparemment ukabona ko umengo nta donc ntivyagutushije nyene ko warabipostinga ugira mu commentaire kandi abakunzi bawe nyene bakabikomantako ibintu wavyakiriye gute? Mu misi yahera mu mwaka wahera nivyo naribarutse ndibaruka umwana nari nkurikije umwana w'imyaka 5 abantu bararyohewe pe nyene wamengo nyene ni bishasha byarashitse ndatwara inda byihuse ariko ntwaye inda sinayinyegeje kuko ndubatse n'ibitwarire vyo ntibakibinyegeza baravyemanga ariko rero nkuko wowe ubivuze na kamera yaravyutse nsanga ama message amwe arandemereye ndayapostinga by'ukuri hariho abana bavuga baravuze bamwe baranca intege abandi harageze igihe niyumvira ati none abantu bakunda iki vyarashitse ndi ku mugabo umwana namuvyaye mugabo izi message barimwo barama cyo ndazigereranya iyo ndamuvyara nkaca ndamuniga canke bakumva nti Constance yavyaye umwana hama acaramwica canke Constance yakororinda bikamenyekana ko nabaye bukororinda icari kubabera ciza cari kubikiye narageze ahantu ndavuga nti kugira umenye icyo umuntu akunda biba bigoye rero vyarashitse kandi sije wa mbere vyashikiye
kandi vyanshikiye mu buryo butunguranye, naje vyarabaye nk'ibinkanga, ariko ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Murakoze kuba mwadukeje, hama aho hanze nyene baba bafise mwazirya komantire, urabona ko hariho nk'umuntu avuze ngo ego kweri ngo nta kindi kintu ushoboye kuvyara, uri mu kazi kose nturyama iki mana vyinshi. ariko tukiri ngaho ntibiyobagize yuko hariho abataryama kandi bagakora mu gitondo saa sita ku mugoroba, ariko uwo mwana ntaboneke. Kandi bobo baba bavuga nti turi mu kazi kubwire turondere uwo mwana, bakagakora nyakugakora, ariko uwo mwana ntaboneke. Rero nibaza yuko kugira umwana aboneke si ukuvuga yuko uba utagira ikindi kintu ukora ngo ugume kuvyara basi ntahekane. Ntibisigura yuko ata yindi mirimo uba warose ushobora kuja gukora, yuko uba wirirwa muri ako kazi basi wumva gatanga abana. Tuvuge neza. Atuga mu bikorwa. Nirirwa mu kazi gatuta abana. None umutare mureka arondera. Bana busana. Ariho rero abaja mu kazi bagiye gucukura ubwo butare bw'abana, ariko agacukura ntabukure, ariko ugaca usanga kubera ko Imana ari irema canke icisha aho igomba, ugaca usanga wowe ako kazi urakagiyemwo nta na misiyo yo kuja kurondera uwo mwana wari unafise, mugabo ugaca usanga uragiye nka rimwe mu kwezi, ugaca usanga uje uzanye uwo muntu. Ariko hariho uwahereye ku wa mbere nta kindi bihera arakuriza ko ari iyindi, umwaka urahera, imyaka 2 irahera, bitashobotse. Ibintu byose rero nabonye bifise igihe cyabyo, gusa nyine barankomerekeje. Hariho mbere n'abashavuye ku buryo ngira n'ifanato nayimwe. Yego, hariho abashavuye ku buryo n'ifanato nayimwe, ku buryo atonaza no kundaba. Akwandikira nyene yababaye nyene neza. Haje hariho komantere zimwe nirengagije. Yego, hariho komantere zimwe nirengagije. Hajya nari maze kugera ku rugero ngo nshunguruke, nca mbona rero bamwe barashavuye. Haca habamwo umuntu umwe aca avuga ngo uyu mugesera, urumva carungika audio ngo uyu mugesera ngo nyakugira uku nuku. Ngo maze imyaka 7 niruka, naragiye mu masengesho, naragiye hehe, ntaco ntakoze, urumva narahevye. Ararungika wodi yirimo mu ibitutsi, aramutuka, arambwira ati nomero z'uyu muntu twivuganire, ashobora kuvuga ikintu nk'icyo. Nca ndaja ahantu numva na jewe igihe umubabaro nigeze kugira igihe ntwara inda, umugabo uwo mubabaro nawutejwe nuko ntonsa, bivanye n'ikibazo nagize ku mwuzure. Abana banje bakurira ku mata, nivyo vyampangayikishije, bintera stress. Kandi nyene naje harageze igihe niyumvira nta bantu bazomfata gute biki, mugabo ivyo birahera, mugabo nibutse igarama ry'amata yobo bica bintera stress, numva mengo birampabuye. Mugabo umuntu amaze kurungika audio akambwira ati abandi Imana irabahezagira, bona nanje yompezagira ku mwaka ikama nka 6. Ndavuga ku mwaka iguhe 6. Jewe umwana amaze umwaka n'amezi 4 nari ndose uwundi, numva mengo vyaranteye uruhagarara. Abantu banje bose bahafi mengo vyabateye uruhagarara, mengo nakoze, mengo namenje. None uyu nawe arimwo arisabira ngo Imana yomuhindukize. Ndavuga ati Mana, ndakwinginze abo wari usigaje kumpa ubamuhe, basi umwaka ugira 8 nawe azoronka umwana. Nca numva zirya komantere nca ndazihagarika, nca ndavuga nti hariho abo bondondeza, hariho abo kwemera bagatanga imitahe kugira dufatisha abantu barimwo baranyandikira izi message nk'izi. Rero bijya nibibaho, ni kamere y'umuntu ibivyotse, burya kuntu umwe wese abona uko abona ikintu. Ariko twebwe abana b'abantu tuba tubona ibintu uko, Imana nayo ikabibona uko. Mu bisanzwe naje nk'umwana w'umuntu nabona ko bidakwiye, nabona ko bije mu gihe kitabereye, ariko Imana yoyo yari yabifashe mu gihe cyavyo, kuko
harabaye n'ubuhanuzi, abantu badukurikiranye ahantu hatandukanye, narashinze intahe y'ukuntu uwo mwana yabonetse, n'ubuhanuzi bwanciye n'ukuntu vyagenze. Yego. Urakoze cyane. Nibaza ko ku bantu batabizi, Constance yari yavyaye n'ivyari passé, ubu yari yaronse umwana, ariko Constance nubwo hari abantu baguciye intege bavuga nabi, nibaza ko hariho n'abagukeje kameme babinezererewe. Yego. Hariho abantu batahura, hariho benshi bananyandikiye barambwira ati woho nuko unamuvyaye ku mezane, ku mwaka n'amezane, ati jewe yagiye gukwiza umwaka uwundi akwije ukwezi, ati akwije ukwezi, akwije amezi abiri, nyene hariho abankeje n'ukuri kandi Imana ibampera umugisha, n'abakiri mu nzira Imana ibampera umugisha. Hanyuma ikindi ku bantu nibaza ko no ku bantu bubatse sitangaza ku bantu bubatse barakije n'ibintu bishika n'ibintu bibaho, biraba kirimo n'ibintu bibaho cane gose, bishika n'ibintu bishika gose. Hanyuma ikindi ku bariko batwumviriza muravyumva Constance n'umuntu ari mu rugo mw'abantu, ntadayishusho yavyaye n'umuntu ari mu rugo kandi ari fier. Rero iyo umuntu ari mu rugo umwana wese ahantu aziye n'umugisha, umugisha kandi azaryoshe bw'impozi ivyo bavuga. Mbega nyene dufatanye Constance niyo nyifato y'abantu, vyasubiye kuguha igicapo kimeze gute ku bantu? Umva uri mu rugo uribarutse kandi mbe wewe hariho abagira amakosa yandi kandi bari mu rugo, kumbura abana bakabazibira canke bakaba yonimba ati ndamumwice, si ibintu nk'ivyo vyinshi. Mugabo uronse ikibondo uri mu rugo, hanyuma urabizi ko umuntu abantu bakunda, ubwo muri bamwe bagukunda nyene hariho harikuye amajambo y'amasasu y'amabombe nk'uko, wagize igicapo kimeze gute ku bantu? Si ubwa mbere mpuye n'abantu bamvuna umutima. Nakubwiye yuko mu ntango ubuzima bwanje nakuze ndi umuntu bavuna umutima cane, binkuramwo no kubona yuko hariho abantu beza. Rero iyo ba bantu banje bari hafi batangiye bankubita izo ngegene z'amajambo ameze nk'uko, vyarambabaje muga handi naho nca ndakira ati burya si n'ubwa mbere kandi si n'ubwa kabiri, nca mbona yuko nimba batanezererewe ivyo vyarashitse nkavyakira kandi ndi mu rugo. Navuze nti none iyo ndayikurayo nkafatwa, nayikuyeyo vyabo bigaragara nyene bigaragara ko nayikuyeyo canke namwishe, hoho bari kumfata gute? Nimba ubu ari ikintu cabaye kandi ari ikintu kigaragara, bakaba barimwo barantera iyi midaridari ingana nk'uko, nta n'igopo ry'amata nzaniye, kuko umuntu akubwiye nk'uko nta n'igopo ry'amata yokuzanira, nta n'igopo ry'amata ndamusavye, kandi naho norimusaba yorimpa ashatse, adashatse akareka, ntarya nzaniye. Uwo mwana ntamuri ku mutwe, ntazomenya ati ukwezi guheze canke kundwi nzomuha igopo ry'amata ndamufashe. None wumva nk'uwo arinze anzivye umutima uko, mu ncamake ni bimwe nyene bica biguma binkanyura, nkabona yuko abantu bica bituma muri jewe kagatima ho kumva yuko abantu kugira ubone beza bigoye, gaca gakura muri jewe, gaca gakura abanteye ikindi gikomere cyo kubona ati none kw'isi nizere ndeke nde. Rero ariko ubu naramaze gukura ndatahura abantu, naramaze gutahura yuko iciza kibaho mu gihe caco n'ikibi kikabaho mu gihe caco. Rero harya umuntu niyagukorera iciza canke akakubwira ko agukunda, bizovana n'igihe urimwo, kuko igihe nticaguhinduka. Igihe kiguhindutse amaso urababona, n'igihe kigukundiye abakunzi baba benshi. Kandi rero mu gihe uri mu mahoro mu vyiza gusa b'abakunzi babaye benshi, ntabaye igihe ciza. Igihe rero naco iyo cabaye kibi, nasanze usigara uri wenyene. Nuko twebwe hariho abantu twakurikiranye ari mu message n'iki twakurikirana imbuga zawe, par contre hariho abantu twebwe abantu bibaza yuko aho batashovya kugiza, abantu benshi nivyo bibajije kuko baba bazi yuko iyo umuntu vyamubaje atobivuga. Mugabo nyene waziye message nawe wacu uzipartaja, abantu babona ahubwo umengo n'ibintu nawe ufata mu buryo buri banale nyene vyagutangaje vyagutwengeje n'iki, abantu bibaza ko bitagukozeko. Vyagukozeho ku rugero rungana gute? Birya vyahiranye n'urya munsi maze kubona uwo muntu arungitse audio, rero we yarakaye kundusha.
ikintu catumye hamwe hamwe bimbabaza nababajwe cane ugasanga nk'umuntu afise imvyaro zitandatu umuntu afise imvyaro indwi ukumva anyagirije ikosa ry'uko mengo nije mukozi atigera aryama ku mutima ca ndiyumvira ati none abana bose baravyaye yarari ijoro buri munsi ijoro n'umurango rero bisigura canke nkaca njana nkiyumvira basi nimba vyarashitse agatandukanye uyu muntu akavyara basi ku myaka 2-3 ni ukuvuga yuko yaje ku kivi mu myaka 2 canke imyaka 3 bica rero bimpa kwigwa urumva naciye nsubira mu ntango yo kwiga umuntu nkaca niga umuntu uyu muntu ambwiye ibi ari umuntu yubatse ari umuntu yavyaye uyu muntu iyi nyishu ayiyumviriye gute rero bica bimpa nca ndonka umwanya wo guha ikibanza kwiga ku muntu rero niyo mpamvu naciye ntangura rero gupostinga navyakiriye namaze gusuzuma abo bantu nca ndavuga nti reka ndabipostinge nereke n'abantu ukuntu abantu bashobora kuvuga kuko hariho n'uwakubita neza na neza urugerenade rw'urujambo ku buryo numva binteye isoni ko nobipostinga rero ncafata turya tworoshe basi mbona ko tworoshe ndadupostinga rero uwo muntu amaze kurungika audio yaratse naciye mpagarikiraho ndavuga nta umwe wese afise uko atahura ibintu mugabo bica biramvamo kuko hariho mwabajya banditse bijya hariho abagarutse bansaba imbabazi ubu urumva baciye bagira ubwoba yuko ati kubwira umusitari uba wikwegeye aharaja bijane kuri kamera aragiye abivuge bamwe barasaba imbabazi nyene ubona ati basabye imbabazi ariko kubw'ubwoba yuko nohava ndabavuga canke nkagirika ariko ntabwo ariyo gahunda nari mfise ahubwo narafashe umwanya ndiyumvira ku bantu ndiyumvira abantu ukuntu bafata ibintu hama nce ndavuga nti ntacyo urumva rero maze kubiparitaje rero nce ndabona ko hariho abantu bababaye kundusha hariho abantu bikoreye imitwaro kundusha iki nce ndatekana kandi naragira ubuntu aba mama bamwe barandemesheje akandemesha akambwira ati ni wonkwe usubireyo nta mahwa ugasanga aravuze ati naho ubuzima bungoye je iki gikombe ndakize n'imbigopo y'amateka ku 70 je ndemeye kuguha 35 kugira tuyiteranire wumve ko ndagukeje ndagukunda ivyo ari ibintu bibaho numva rero ivyo bica bizibira cyangwa bikaduha kwihangana ukamenya ati hariho ababona ibintu ku hariho abavuga nabo ku bw'intumbero yabo n'abandi bavuga neza eka urakoze kandi ku bantu batabizi Constance ntiyonsa yari kubivuga mu ntahe zitandukanye nanone nayibabwiye yego ntiyonsa yari ikibazo yigeze kubwira ashobora wiwe anywa amata kuva kivuka mbere nyine urwo rugendo kuko umwana anywa amata kuva kivuka ivyo by'amakopo y'amata ntibikubera umuzigo ukomeye cyane ntabwo ruba ari urugendo rworoshe kuko nsanzwe mfise abandi bana kandi atari bake uwarayavutse agira 6 rero uru rugendo rw'aya mata nabwo urabona rwarazimbye kare nibuka ku mwana agira 4 jewe novuga nti namucukije akiva kuri ayo mata igopa yarigeze ku 22,000 urumva hari kera kandi urumva ko yarakizimbutse mugabo ubu tugeze ku rwego yuko igopa iri mu 65,000 rero ugaca usanga ya gopa y'amata wa mwana ayimaze iminsi 3 iminsi 4 urumva rero icyo ufata wa muryango ufise abana biga ufise iki mwa kino gisagara urumva ntiyavyoroshe ugaca usanga buri minsi 3 kuba wegeranije 70,000 by'umuntu umwe abandi batarimwo ni kaminuza sishuri bose ari kaminuza hari igihe rero namanje hano nkaca mfata ati ku mezi 6 atizoba ari miliyoni zingahe yego ukamwiza ubijosa ugaca uvuga arone nimba ari uyu naka kadogo kamwe ntushizemwo woga wambara ugirikiye wiga urumva ufata rero babandi bantu
urumva ko abana ari batandatu uca ushirako natwebwe abandi batatu baba ariko urumva ko mu nzu tuba turi hafi tuba turi abantu 9 uca ufata rero abantu usigaranye abantu 8 bo basi bafungura ibisanzwe mu buzima busanzwe uca ufata rero wa wundi nawe w'icenda w'ibihumbi bisa yuko mu minsi 3 mu minsi 4 uzomuha ibihumbi 70 aho no kurya gusa ntumushire kw'isabune amavuta ibiki harabamwo agaserese mu mutwe ukumva nyene neza na neza mengo waruhaza utarunyoye kuko uraryama urumva abandi naho uronka 10 uvuga uti uburyo bivanye nuko amahera atabonetse cyangwa uvuga ntitwoteka irengarenga n'ibogari bw'ibigori tukiyaranja bya bihumbi tukavyiyaranjamo mugabo wa wundi wewe ni ngombwa ntavyo kwiyaranja nukwepa uwo mugozi hasha aho kabumbu impaka kagufata rero urumva mu mutwe nyine utegerezwa kumva yuko mengo urababaye ariko nyine vyashitse nta kundi biba uko Imana ibigomba kandi dufatiye aho Imana imaze kudukura mu bintu bikomeye ikaturwanirira intambara nyinshi kandi harya umuntu abaho Imana izi ikizomutunga nuko avutse uko azobaho n'umusi wo gupfa rero nk'umuntu aba yizera cyangwa se ngo ubiha Imana ukabiha Imana kavuga ntiyo yamuzanye kamuha umuntu wawe kurya no kugira iki nizi nuko nizobigenza hamwe rero no kuyizera Imana irakoresha ibiti n'amabuye irafise uko izobigenza azobaho yego hariya none ugaruka konsta ku bantu nyine ko abantu bazi nabi kuva kera bakomerekeje kuva kera hariho ibintu wibuka nka 3 vyatumye abantu biyumvira kuko ukundi kuntu cyangwa abantu bakudesiva ibintu nka 3 uvuga uti mu buzima bwanje ibintu ndavyibutse naronde umuntu ndamubura kwera cyangwa umuntu nabuze isura yiwe y'ukuri erega mu bisanzwe harya nta muntu azi isura y'umuntu y'ukuri oya kandi ntazogira umuntu avuga ngo arazi umuntu kimwe gusa umuntu uramuhabwa n'igihe bivana n'igihe uburimo ukamubonera muri ico gihe mugabo ntiwibaze yuko ibihe bihindutse woguma umubona kwa kundi impamvu ivyo bintu nkunda kubivuga keshi je nakuriye mu muryango goye nkurira mu muryango w'abantu baguma bagwana batabura ivyo bapfa ibintu vyinshi kugeze yaho ingaruka basize abavyeyi zadukoze ko twebwe abana izo ngaruka rero zabo zituma tutabona umupapa umumama urukundo basi kujya kuntu umuvyeyi ashobora gukunda abana baraduhinduka basi je barampindutse ku giti ciwanje bivanye n'intaye nagiye ndashinga rero niyo mpamvu rero nicara ahantu nkiyumvira ati none umuntu nimba umuvyeyi yatwaye indamezi 9 umwana ashobora kumwihinduka aho dufate basi yanyihindutse cyafata akarorero k'umuvyeyi ashobora gutwara indamezi 9 akavyara umwana agaca mutera inzara agatamwiyarara nimba ivyo umuntu ashobora kubikora ku kintu afitiye uburenganzira ku kintu cyamuvunye umuntu ni iki umuntu w'ukuri ninde cyambona yuko umuntu aba mwiza bivanye n'igihe hariho igihe gishobora kuguha abantu benshi beza muga atari uko bose ari beza muga ntibivuze ko abantu beza ku isi batariho nukuri hariho abantu Imana nimba hariho ibihumbi bigifukamira abayari hariho abagisenga Imana mukuri bameze neza abo rero nibo bantu bagiye barampindura mugabo abantu narose vyoroshe cyane se abantu nama mbona vyoroshe n'abantu naba mbona imboneka rimwe nkavuga ati Mana byukuri naho ni nariranze umutima hariho abantu beza mugabo rero ikibazo kugira ubabone cye kugira ubamenyirahe abantu rero bivana n'igihe rero ikintu cyatumye bigenda biramerera nko kurumva icambere gikomere na gikuye mu muryango hama haragera igihe kujya kuntugera mu kibazo nankana nanje ndi umuntu ndiyumvira kugira inshuti mugabo ndagera muri situation mpura n'ikibazo gikomeye
ku buryo nabona ati jewe uyu mutwaro nowuha kanaka nca nduhuka, uyu mutwaro nowubwira kanaka aca nduhura. Ahubwo nca nsanga babantu ca gihe nari ngezemwo gikomeye inzi ngo babantu bagombe banduhure ahubwo baca baransambura. Nca nsanga rero icizere co kwizera umuntu gica kimperamwo mwaho. Niyo mpamvu rero kenshi usanga utuntu no mu buzima busanzwe usanga hageze igihe nkizera umuntu mugabo nkamwizerana amakenga, cyangwa ugaca usanga nashizeho nti no kubera igihe nkabona tuno munsi naha nkunze ejo ashobora kunyana bitewe n'iki n'igihe, kuko urumva harageze mu gihe nari mfise inshuti nyinshi hama mpura n'icyago gikomeye nzi ntizancuti ndizeye kwerekeye ku bantu kuri kanaka tuzinanye aka kabazo je akakanshiki nko gufyonda igihere. Urumva kwa kuntu nyene ubaho nyene wifite igicize nka kurya umwana ari kumwe na nyina naho hoze umuntu afise nkavuga ati je ndi kumwe na mawe kwera ahantu ukora ko jewe ndegami nanje narageze muri ico gihe mvuga nti jewe ku bantu fise nakana katuzinanye kuri aka kabazo kanje ni kuri ni nko guhanagura ikibaho niho burya bwa mutsima reka rero babantu wa mbere umwe nayo nihetseko bikubite swata bose ndababure ahubwo nkasigara mengo nkasigara nicuza icatumye fata ya magogwa yanje nkayababorogera. Ca rero niga kuvuga nti jewe ni jewe ninashikirwa n'ikibazo runaka naho kizaba gikomeye reka nze niha amahoro inze ndabiha Imana. Niyo mpamvu rero kenshi nuko gupostinga n'ingeso nagiye ndiga nyene kubera ko abasitari usanga utuntu twabo twose badupostinga umugabo jewe aho kamere nta konfisi urumva konfisi ibintu bituma ahubwo numva mengo nohora. Ni nayo mpamvu no mu gutwara yinda narahoze babantu banje ba hafi sinigeze ndababwira bica bituma bamwe bavuga ati kanaka ko atavuze yayitwariye he ko atigeze avuga ngo byagenze kunuko. Rero niho niyadokiza ndapostinga canke nta postinze nkarungikira umuntu gasanga umuntu narungikiye namubwiye mu bugwaneza jewe nibarutse agaca ntera rero ibigegene umuntu uramwandikiye umubwiye nti namahoro mubanye neza shajewe nibarutse gaca usanga hano kukubwira nti uragakira canke simba imanga kuko umuntu aba yasimvye imanga agaca gutera rero bijya bidaridari vy'amajambo. Nuko rero ariko niko mwisi bimeze ni mu rugendo mu bintu byose byagushikiye Consta hari ikintu gihora kigaruka nk'iyo uri wenyine ukacibuka ukumva amarira atemba atari kuvuga ngo n'umwukira cyangwa gutera agahinda mugabo iyo ushitse ukacibuka canke kagira inkorerezi iyo ucibutse kiguvyurira amarira. Ikintu nama nibuka kikanzanira kurira canshikiye si kimwe canke si bibiri mugabo ikintu kenshi kimbangamira inkovu z'indiko iyo turi mu gihe c'izuba. Urabona ko umuntu abira indogomba je rero mbizi turi mu gihe c'izuba zirakura kandi zikandya kandi rero hariho izo mba mfise ahantu bitanyorohereza ariko nshobora kwiyaga umwanya uwari we wose. Rero dufatire nk'iyo zimbagaye kweri zirambagara n'ukuri hari igihe zimbagarira mu kibanza atari ico sindibwiye kuko ndabyumva Niba ndiyagize usenge uriho buri wese ushiye ubanza reka kuzana urumva agomba ati impuzu ikambana umuzigo urumva sindi muri urumva ntiziri na hahandi nshobora kuvuga nti jaha hantu nuhakubita agapasura kugira zirahemba uri umwana mubi nibariza gusa uri umwana mubi uri umwana mubi mu magijije kibazo sindi buhakubita ipasura kugira ngo akayaga kaze kararengana
urumva hariho ibintu bakunda kuvuga ngo gupfira ibanga zimbagaye mba ndi muri cya kibanza bakubwira ngo gupfira ibanga inkovu zirajyana abantu muzizi ryari maze kujya kwibaruka kabiri kwa muganga nkava muhira noze nkisiga ni kuri ata kibazo mfise ku buryo nashaka kumaga kambwira mada wewe uje kuvyara yego nje kuvyara igise urakize uri murambaza igise jewe ngeze ku mwana agira gatandatu jewe igise ntacyo nzi kweri we ngane urumva n'abamperekeje je nginda dutera inkuru rero bakambaza hariho bamwe bavuga ngo abana ntibakugora ngo igise ntacyo wumva urumva aho n'abagore bagenzi banje rero dufate yuko jewe nkozwe mu giti umubiri nkozwemwo atari wowe mwebwe mukozwemwo ngo yahango nta kuntu bagenda dutera inkuru ngo umeze ngo nk'uko ngo ata kibazo na kimwe wifitiye ati si ukuvuga ko ata kibazo mbafise ahubwo ni bimwe bakubwira nti gupfira ibanga none jewe nje ngaha niyamamure niyamamaze nkome induru n'ubundi naho ndi buyikome gute nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuza kumpindurira igise ni jewe nacyo nta wundi muntu atari jewe nacyo tuza kubangurukanya nacyo turi babiri ukaza wumva ngo abandi ngo barakubita abantu ngo bakabagenzana none jewe nje ngaho ndakugazura urumva wangiriye impuhwe wamperekeje siwe kiriko jewe nje ngaho ndaguhindukire ndakugazura nene nakugazura gica kingabaniriza ububabare rero nimwe mwiga gupfira ibanga urumva rero jewe inkovu mfise zanyigishije gupfira ibanga ziranja haragera igihe zikanja kugeza yaho numva mu bisanzwe igise kirajyana vrema badamu kuri je ndi umuntu yababaye kandi nababaye umutima nongera mbabara n'inyuma basi ku rukoba nahuye n'ibintu bimbabaza umutima sana urumva ikintu akubwira kubabara umutima ndababara umutima bimwe bikwiye nca nongera mpura n'ibindi bintu bimbabaza umubiri bimwe bikwiye urumva dufate nko mu gihe cy'umwuzurira hakaza ikintu gafata ibere uribye urimo urumva icyo kintu kikabaga hakaza ikindi kikambaga ngaha kikanyambura impuzu nayo nambaye sinashaka kwibuka ibyo bintu vrema urumva ubwo n'uburibwe nahuye pana rero rimwe hariho ikintu basikiza kikagukomeretsa bakavuga ntikiranciye urutoke kirarujyana kiraje kirambaza ibere kiraje kimbaza agatuntu kiraje kimbaza amaboko kiraje kimbaga urumva kubagwa wumva nagize kubagwa mu mutima ngira kubagwa inyuma ku mubiri ivyo bintu rero byose byampaye gutimba rero abantu bama bamperekeza vrema naho boza bagashinga intare nubu baravuga ati wewe ntuvyara nkuko twebwe tuvyara nubabara nkuko tubabara suku namanda babwira suku vuye ko ntababara nkuko mubabara ndababara mugabo nize gupfira ibanga ni jewe nyene n'iki kibazo cyanje hari ikibazo basi ushobora kuborogera umuntu akagira ubufasha ari bugufasha muri ikindi kibazo ni wewe nyene none n'ubundi ninakoma induru ntacyo biri bumfashe ahubwo ndakoma induru umutwe wanje umenekera ubusa n'undi ataco biri bumfashe rero namaje ntanga nukuri kubaganga bamaze kunyakira kabiri bose baratangara we turimo turakumva uweje wundi wewe rero je umuntu amerekeje twagiye twiterera inkuru tugeze kwa muganga ndagenda barampamagara kandi cyaramfata muganga nkajinyika neza ku buryo urabona kujinyika ku buryo n'uwo muri kumwe atamenya intambara buri muragwana nazo mugakubira ndamenyereye kugwana n'uburibwe bwa zankovu sahanu ndi bucipasura urumva ndi ahantu ntiri bukunde ko niyaga ntiri bukunde ko ndi bwambure ntashwa ukumva muri wowe ati aha ni jewe ntuta abantu ngo wiruke nturi bwimara amazi nagiye tuyaga nkamubwira nti twicira ahubwo mu kabare tuje kwiharima kandi we yabifashe ntitugende ndamubwira ntitugende kwa kana nkabuze kwiharima mugaje ndi kugise nkamubwira hagarara
tugahagarara mugana aho twahagaraje sinakoma induru yabajewe nyine nkihagarara ko nkuko nsanzwe nihagarara ko mu buzima busanzwe tugeze rero kwa muganga baranyakira anyakira bamaze uje kwivuza iki ndamubwira nti jewe sinje kwivuza nje kuvyara acaratwenga umuganga arabanza aratwega acavuga Costas uje kudukinira filime rero kuri je sinje gukina filime ngo turabe ivyangombwa ati uri hanze yamerekeje niba bifise ngo muhamagara abona arinjiye ndamuhaye agakaye ngo Costas ngo reka gufite nashano kuri mutege ngaha nta kamera dufise yo gukina filime tiwape je sinje gukina filime jewe nje kuvyara ngo nyereka ecographe ya nyuma nce ndamwereka ecographe acava ngo ngo kandi nivyo ngo ne kujigisa gitaraza ntije cyandembeje Costas umuntu cyarembeje yisize nkuko Costas nakuderanje ngahano kuri ngo sawa rero komba cyakurembeje ngo tugende ndabe kisawa tugende rero turagenda cyava ngo reka bya bintu ngo biri seriye umbe mu nkuru nyinshi zitagira uko zingana ngo kandi bya bintu ngo biri seriye ndabaza nti muganga ntabazi rero hariho ukuntu rero base umaze kumva ko umuntu akuzi wumva urisanzuye ntumva rero muganga hariho ukuntu nahora numva kuko urumva nahora ndabyumva ku mbyaro za mbere iki ati bakubwira ngo igeze ngo ku 8 ngo ku 10 ati rero ati mbonera ntibone nahigeze kuri kana umana yanje ukumena ngo adashitse ugeze ku 8 ntihabura rero kabiri ajambira ngo kabiri sikibaza ngo hageze mbona regeranije dukoresho twose ntiwabonye ko biri seri cyangwa none Costa we bigenda gute uje wise yishinza nk'uvuye mu mwobo none bica bihindura ikintu ninazi isura yanje igaragaza umubabaro ico gise kirani noge kiraza ndeke koga kize rero nditangura nkoga nyene nkaza tukayaga umwe mu baganga cagaramidisha ngo Costas ngo dukinira filime cyamvuga ntiburya mwebwe n'umuntu azopfa mwibaza ngo arimo arakina filime je ndikugise rimwe murazana by'amafilime ga twagumye dutera induru urumva twiganirira ibiki ntabwo rero kiraje tereko kije kazanye tewe umbindi tijajya turatoya abanza urindira cyanyuma ntikiraza je ndakizi arije ndayo mabwiye ugeze rero yawe abama bamerekeje rero bumerekeje ngo yamerekeje kabiri usha ngo wewe ngo nanje ngo meze ngo nkuko ngo notuvyara ngo nkasenkane umeze nkube bisigura rero cyameze gute ngo meze nkuko none urumva ucumengo jewe mfise umubiri utababara jeme ngo ni harageze igihe namaze ati nere dushize mu kuri wa muvyeyi jewe ubona ko mfise icyuma simfise umubiri nko wiwawe ngo reka shareka mwe kwigisura kize jewe urumva sigise ngira ni nyina watwo tuzako ariko umuntu muyaga ahubwira ikintu akavuga ati buga yuyu muntu yikuyemo ubujuju none gaje mbona babwiye ngo ntimuri ico kimwe kandi nzi kwigise mu Burundi umuntu bana ku isi yose igise ni kimwe kandi bavuga ko kibabaza kandi kirababaza gaje umuntu abwiye ngo nanje meze nkuko ngo novyara nkaronda rero hariho ibintu bakubwira ngo gupfira ibanga canke iki nize kubaho rero muri ubwo buzima niyo mpamvu rero keshi jewe igeragezwa iyo rije ndi ba abantu bagerageza kunyengesha urinze ubona nkomye induru ukumva ko ari ndayidugije canke ndakubwiye nta hantu narushe simba ngerageje uwo munsi nikimba maze igihe kirekire ngerageza urinze wumva no mu bantu tuganira hariho nk'umutwaro nshobora kubwira canke ikibazo runaka candenge nkamubwira fani tije no kuri ngeze kuri no etape akambwira atabwo wengira ntukomeye ushobora kugira tuje kuva wakambire cya kibazo nimba nuba ariko kikimeze ukaba ukigendana naco je sinumva ntubona ikintu wowe uremyemo rero urumva nize kubaho je uko ariko hamwe ndabishima rero kuri etape ngezeho kubu basi ndashima kuba narabaye umusitari byampaye kuruhuka kubasi
kuronka umwanya hamwe hamwe nkumva ndisanzuye, kuronka umwanya basi nkumva ko nganiriye n'abantu, kuronka umwanya basi wo kumva yuko hari ico ndushije bamwe na bariya. Mwanya nari nakuze mengo ndi wa mwana, yari wa mwana ataco azopfa avuyemwo, yari wa mwana atazopfa aroraniwe, yari wa mwana atazopfa nyene. Hari igihe bakubwira nti uzopfa ata ntambwe nimuteye. Rero ndabishimira Imana aho ngeze. Yego. Mbega nyene kuko kwibaruka abana bose bibarutse mu buryo busanzwe, iyo tuvuze neza n'imvugo itariyo ko n'umuntu yavyaye pasezerano yavyaye neza by'ukuri ntaho vyara n'abo bose bavyaye atasezerano irimo. Yego. Mu ncamake umwana wa mbere yarampangayikishije kandi narafashwe nabi n'abaganga bihagije. Ni navyo vyampaye kuza ndarinda no gutimba kugise, kuko ku mwana wa mbere nari umwana naje vrema, kuko seza nari mvye umwana wa mbere nari muto. Rero kujya kuntu wumva igise nk'abagore abari bo bose kandi igise kirababaza vrema. Basi naho je bishika nkanyingisha nkapfira ibanga, igise kirababaza cyane. Rero nanje bwari ubwa mbere. Ubwo bwa mbere rero narakomindira nkatabaza, nkakurya nyene bose batabaza abaganga banyina babo, bamwe baranihana abandi bagasaba imbabazi z'ivyaha bakoze bakoreye abavyeyi. Ivyo vyakwera birabaho. Hariho umudamu agiye kuvyara, naho yo bari kumwe na nyina amusaba imbabazi ku makosa yose yamukoreye kubera igise. Igise si bwa bwana. Nanje nabayeho huko, bwari no bwa mbere. Ndakomera induru abaganga kugeza yaho bampaga, ndakomera induru abamperekeje barampaga kubw'igise. Nsigara ndi jenyene, nza kwakirwa n'ubutonyakiriye. Umwana wanje aza kwakirwa atakintu na kimwe mfise. Rero ivyo bintu bancishijemwo naciye ndahira. Igise kirajyana mugabo n'ubu kintagasha ngira kimeze nkakura kujya kuntu umuriro ushobora guteruka gutariya kandi kiba gifise imbaraga, muga nta muntu nohohotera. Hariho rero nk'abadamu rero uko kiba kimuhataje ajana na kameremere ugasanga gufasha nimba gukamasura umuntu w'umugabo. Ni mpamvu atabagabo baherekeza abagore. Motwisha motumana ubifise ngurwara aho ubifise agufata uku. Je ndibuka ku mwana agira gatatu n'umwana agira kane, kubera naba hafi y'ivuriro. Je ntavyo kwigwa ndarondera abagore ngo bamperekeze, sinageza. Rero keshi je urumva umudamu namubwira azi umwana yashitse, nari nyombora kwa muganga nkagenda, naracirirwa ku munsi wose cyangwa umwanya wose nkikanzunguriza kwere nkavuga nkaguma nibuka ukuntu natanguye ku mwana wa mbere, nkavuga nti narageze kuri ino etape ndagera no kuri ino etape ndagera. Rero nemera nkirirwa ndagwana naco mu nzu. Umugabo rero kubera twaba turi hafi y'ivuriro wasanga ari nk'umunota umwe ari nko ngaho, naragumana naco. Umugabo rero nkamubwira nti jewe harageze ho ngenda kwa muganga, akambwira ngo wumva ko ari hageze. Namubwira ntumviriza rero ugateba, jewe naje imbere nuje nawe yazi inyuma akurikira ati umugore ntava agira ikibazo. Jewe iki mpamagare kana nta ntumwe ndagusabye jewe mpamagarira. Nakubwiye nti kinyuma nimba agashagoshi gateye hitana agashagoshi, kuko tube impande yo muhira abana barabizana cyangwa urasimbo bizana. Nakubita urumva naravumbura. Rero hari ahantu rero twaca mu isoko, navuga ati mana ngeze rero aho ku isoko ngize kumfatira kuri rya soko mbona ngene nyingisha. Nava muya nikazanuye nagenda nk'umurabyo ati none ikijana nagiye usangayo. Araho yashika gaca asanga nyene mu mwanya mutoyi nkaca mbyara, kubera nyene haba ari hafi nkaca ndanataha. Abantu bakavuga ati wavyaye vyagenze gute? Numva rero ku mwana wa mbere banshishije mu buzima bubi, bancisha mu bikomere bibi, baramfata nabi, baranyirukana ku mavuriro yose. Kuja ku mavuriro ane bakakwirukana, numva ho kitaba ari ikintu cyoroshe.
banyirukana ntiharagera, abandi bakavuga ngo aracara umwana, ntibabura ivyitwazo, abandi nabo banakiriye kwa kuntu igise gufata bagumukoma induru hamagara n'abadashoboka, nanje nkabahamagara kugeza yaho rero barambirwa n'induru. Tuvireho. Induru zikabarambira ahubwo ugaca usanga wayikoma ikakugarukako. Kumwe babwira ngo uzotangura intambara izohera iwe yongera ihereriwe. Nawe ugakoma induru ikakuvako ikongera ikakugarukako atanu ukubwiye ngo pole. Aho rero nari n'umwana. Ayo magorwa rero nagize. Nca ndavuga nti sinzosubira. Kandi bica bintera igikomere cyo kuvuga nti narinze ndahira ndavuga ati aha n'ubu Imana ifashe kwere. Bica rero bimpa asha mbere ngeze imbere y'umuganga ndabanza nkakumviriza nkumva ikintu kunde nimba umbwiye nti urazunguruka mugenzi ukunuko umfira ryabanga ndaja atandamo nkamvuga ati beba hanijewe nawe nigise n'abantu batata bari mu rugamba mana nawewe ni ufashe ivora ukantabara sawa jengira muri bino bihengezemo naho noja kuvyara canke nkahitanwa ninde bovuga ati yaribereye mu nkuru ati ntitwabona ko ari mu rupfu kandi urupfu kweri ndarurimo ushima ko nafashwe neza na neza ubona yaje itangura guca ino nino mugabo nta muntu ntabaza nuko naratimvye rero ndamaze kugirirwa ubuntu Imana yaramfashije abo bana bose ndabavyara neza yego. Urakoze cyane tugomba tugane ku musozo ibintu bari byinshi natagomba kuzabyinjiramo indi canke tubinjiremo cyane rwose ariko ibintu wize nagomba kubaza rumva ari mu ruhara rw'abantu kandi muri batari bwiza iki wize ku bantu umuntu muhuye akabaza ati irihe somo wize ku muntu? Jewe ikintu nize ku bantu cyane je sinize ku bantu nize ku gihe. Igihe nico kikugenera ivyo kiguha kandi biba ngombwa ko wakira ivyo kuko nabonye ikintu namaze kubona nta muntu aba mu b'imyaka yose keshi nta nuba mwize imyaka yose kandi urashobora guhura n'umuntu ukabona tuyu muntu ni inshuti magara n'umuntu mbona yuko uyu muntu ndabona yuko atazopfa mpindutse ni wa muntu ankunda urukundo rutazopfa ruheze ariko ivyo bintu ni nkuko n'abantu wari we wese ashobora kuvyiyumvira nk'ubu je nkaba nkundanye n'umuntu basi dufate nk'ubu nko mu bakinyi b'amafilimi Jeffani abantu barazi ko dukundanye cyane kandi hariho benshi bagiye baranca intege yarakundanye n'abanaka none wewe kuguma umuvuga niwe muzoguma mukundanye ndababwira oya ndabizi igihe kirashobora guhinduka umuntu mu gacanama cyangwa mukankana cyangwa umuntu akakwereka urukundo ikintu kwanza amaze kwiga cyane ku gihe ntuzubone umuntu akweretse urukundo igihe runaka ukibaza ngo n'urukundo rwamawe cyangwa ukibaza ngo n'urwanko ntabwo afise oya n'urwanko hari nago mugabo turi mu gihe utari bubone rwagwanko turi mu gihe utegezwa kubona urwo rukundo rero ni wagera mu gihe cyuko ugombe wereka urwanko uzosoroma urwo rwanko rero nibyo bica bikunanira kumenya umuntu uwariwe rero umuntu nasanze je ntoshobora kumumenya cyangwa atani ikintu afise yoshobora kunyigisha ntacyo uko ntacagira ahubwo nico aduha nico umuntu aguha yakiguhaye kubera igihe rero niga cyane ku gihe ibihe ndavyiga ko cyane kuko ndazi yuko hariho igihe ushobora kuvyuka kikuvugiriza impundu n'igihe ushobora kuvyuka canke wisanga mu kibanza abantu bose barimo barakuvuma kandi ico gihe ntushobora kuvuga ngo uzokirengana ni ibintu bikubako biramutse bishitse we ntacyo uhindura usigara uvuga ngo iyo namenya rero hariho igihe isi ishobora kuvyuka ikuvugiriza impundu n'igihe ushobora kuzovyuka ikuvuma rero niga cyane ku gihe kuruta guta umwanya kwiga ku bantu nukuri niwangirira neza ndagushimira
nkashimira n'Imana nkavuga ati Mana urakoze ku bwa kino gihe ngiriwe neza n'uno muntu muga sinshobore kwiyobagiza yuko igihe coshobora guhinduka kanangirira nabi birashoboka uno munsi ukaba mwiza ejo kirabura biterwa n'igihe nakwajaja kurangiza ni ikihe kintu cagushikiye utokwifuza umwana wawe iri kuriyumvira uguti Imana ikintu carashikiye uzokindindira abantu? Ikintu canshikiye nabayeho mu buzima ndira cane kandi nkabaho mbona yuko Imana yampevye, nkabaho nyene numva nshaka kuba jeje, numva mengo nopfuma mbaho kw'isi ndi jenyene. Rero ikintu nashaka kwipfuriza abana banje nanka umwana azokurira mu kabonge nkako nakuriyemo. Nifuza ko abana banje bozobaho basi bafise amahoro, basi umubabaro nabonye kuko waranshitse ko ari mwinshi, menya n'ububabare bwawe, numva mparanira yuko mu bankomokako Imana yomfasha ikabarinda basi uburibwe nkabasi jewe nabaye ikimazi ku bankomokako. Ivyo nahuye navyo basi ndababera ikimazi azobe jewe, nabirya bavuga ngo karande zirakurikirana, namasenga buri munsi nkavuga ati Mana nimba ari karande y'ubuzima nagiye ndahura nabwo nanje mfise ahantu nabukuye, ndifuza yuko bwoherera kuri jewe ntihagire abandi bantu bazoza kuba muri iyo karande basi, kuko bavuga ngo hariho ubuzima bugenda turahanahana mu miryango canke sinzi ukuntu abivuga, ariko hamwe n'Imana itwoza vyose. Ndifuza yuko rero je ivyambayeko vyoherera iwanje ntibitandukire ku ruvyaro rwanje. Yego Constance yahuye n'ubuzima bubi bugoye bubabaje, ariko hamwe n'Imana urabona ko ivyo bintu wabihinduye inkomezi, niko novuga. Umusore w'umuntu w'umusitari nkuko twabivuze, umuntu akundwa, umuntu abantu baraba bakamubona nk'icitegererezo, kandi vy'ukuri ivyo ukora ukabikora neza, niko kuri umukinyi mwiza kandi cane. Niki wize ku Mana? Ikintu nize ku Mana nuko ari ikintu nabonye kidaharara ngo giharuruke, ari ikintu nabonye kitaraba iyo umuntu avuka, kitanitaho nuko umuntu baba bamufata. Imana ni ikintu nabonye kikuberaho abantu bose batokubera, gisimbura amafaranga, kigasimbura abavyeyi, kuko hariho ikibanza ushobora kubamwo amafaranga atokora kandi uyafise, amafaranga atoguha umunezero kandi uyafise. Hariho n'igihe ushobora kubaho abavyeyi batoguha umunezero, kuko bivanye n'ico gihe wowe urimwo umunezero naho bawuguha ntaco wokumarira. Rero nasanze Imana ari idatererana, ari Imana ushobora kuborogera ikakumva, kandi iciba igushakako iragishitsa itarinze kubaza inshuti. Umugani wa ya ndirimbo navuze ngo itabara idatabaje atawigishije inama. Iyaba yabaza asenge canke umuyomba w'umuntu, hariho abantu batoshikiriwe. Yes. Akajambo kanyuma mfise, icambere kimwe ndashimiye abantu bankurikiranye, kandi ndababwira yuko twebwe turavuga kandi abatwumvirije umwe wese afise uko atahura. Nivyashika ukumva nagutsitaje umbabarire cane, bivana n'igihe n'ibihe naciyemo, bivanye naho dukurira n'ivyo tuba twaraciyemo, nivyo bidutera kuvuga. Ugaca usanga hariho amajambo twavuze atubaka abantu, ugasanga yabatsitaje. Rero naje mu vyo navuze hari uwuza gusanga yababaye akavuga ati Constance nari ndamukunda mugabo iri jambo ntabwo yari kurivuga nk'umuntu w'umumama. Rero wombaye ndamusaba imbabazi, aze kumbabarira anyihanganira. Uwo nawe biza kubaka nawe Imana imuhe kumukomeza, kuko umwe wese bivana n'ikibanza barimo, kandi umwe wese atahura bivanye nuko yakuze, nahaba n'ukuntu abayeho n'ubuzima arimo. Rero iryo niryo jambo rya nyuma nobasaba, bashishikare badushigikire, bagende no ku mbuga zanje banshigikire kuri Constance niyo, nawe bagushigikire. Yego, Imana ibampere umugisha.
urakoze cyane, turagushimiye Constance, turagushimiye ku mwanya duhaye kandi tuzi neza ko ikiganiro kizogira akamaro bose. Bye bye. Murakoze.